Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu bagenzi bakunzi b'ikiganiro cacu Deutsche Kurz ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro c'uno munsi nkuko mumaze kubimenyera duhurira ku kivi turaba ko twogerageza gutera intambwe ico kivi naco ni kivi mufashishwamwo biciye mu nteguro zikorerwa muri Centre multiculturel allemand icyo naco n'ikigo cyo muri kaminuza y'u Burundi ibiganiro navyo mukabishikirizwa na Jewe Paul ndayihereje mu kiganiro c'uno munsi nifuje ko tugaruka ku byo twari ko tuganira ku ndwi iheze mu ntumbero yo kubisozera imbere y'uko dutera intambwe tuje imbere. Mbega twaganiriye ku biki? Twaraganiriye twibukanya icarico ikintu ubita Prapositionen. Prapositionen ni jambo au pluriel, au singulier ni préposition. Préposition yari zibiri n'izindi zirenga prepositionen. Akaba ari amajambo agize umurwi wayo. Umurwi umwe muri ya mirwi muzi munani yose hamwe igize ururimi rw'ikidagi. Muri iyo yindi mirwi hari ivyo bita article n'umurwi. Umurwi wundi ni nomen. Umurwi wa gatatu ni verbe, singulier, pluriel verben. Umurwi ukurikira ni adjective. Umurwi wa gatanu ni adverb, yari nyinshi ni adverbien. Umurwi ukurikira wa gatandatu ni pronomen. Uwindwi ni Prapositionen. Hakaba n'izindi bita conjunctionen canke connectoren bivanye na les sources de recherche. Conjunctionen canke connector numwe muri iyo mirwi munani igize ururimi rw'ikidagi. Ku ndwi iheze rero twaribukanije icarico mu vy'ukuri uwo murwi wiswe preposition n'umurwi w'amajambo. N'umurwi w'amajambo afise icahuriyeko ego ukagira naho bitandukaniye mu kungene ururimi rw'ikidagi ruzikoresha. Mu kugira rero iyo mirwi itandukanye bafatiye kuri facteur de sélection, d'identification, entre autres, essentiellement ku kintu kijanye na fonction grammaticale. Fonction grammaticale. Muribuka amajambo yose arafise des formes qui leur sont propres. Mugabo iyo zikoreshejwe bazishira dans un contexte de communication. Une communication ishobora kuba écrite canke orale.
rero irafise forme yayo ikagira na fonction bivanye na contexte. Twagumye twisunga ikintu ca preposition dufatiye kuri forme zazo zirafise aho zihurira naho zandikwa diferama zigasomwa diferama zikavugwa diferama eka mbere ngire ko zigakoreshwa ku buryo imwe ifise ikidasa n'ahisa n'iyindi. Rero aya majambo ahuriye kuri une fonction grammaticale. Dans leur forme n'amajambo magufi. Ehe namwe mu byo twabonye tugiye gusozera kuri uno munsi twabonye twisunze amajambo atatu, ama prepositionen atatu. Seit, vor na für. Twahisemwo izo zitatu tubandanya kwihweza aya majambo kuko twarigeze kubibona igihe kimwe ndabigaruka ko mu mpera. Murabona ko zifise des formes différentes. Seit ku bafise amahigwe y'ukubibona aho vyanditswe, seit yanditswe S-A-I-T. S-A-I-T. Ijambo rya kabiri, preposition ya kabiri ni vor. V-O-R. V-O-R. Akarorero ka gatatu ni für. Für. F-U. Nukuvuga U avec umlaut na R. Murabona yuko de façon définitive et sans équivoque, il s'agit de trois mots différents. Mugabo zirafise aho zihurira. Nuko les trois portent un message, portent une information. Aho imwe bivanye na le contexte irimo ari porteur d'une information sur le temps. Sur le temps. Le temps ikintu cabaye, ikintu kiriko kiraba canke ikintu kizoba. Le temps umuntu arimwo yabayemwo canke yifuza canke azobamwo. Rero ngaha turiko turiga ayo majambo atatu dufatiye cane kuri leur Bedeutung, leur sens, leur signification, leur fonction grammaticale. Nous kuvuga iki iporta un message d'information sur le temps. Sur le temps. Zeitpunkt. Ikintu carabaye canke kirimwo kiraba canke kizoba. Zeitpunkt gishobora kuba ikintu kizofata umwanya catanguye kizobandanya canke catanguye kiriko kandi kizobandanya. Zeit Spanne. Zeitspanne canke Zeitdauer. La durée. La durée y'ikintu umuntu ariko akora
cyangwa ikintu une situation umuntu ariko arabamo. Rero dufashe leur signification, twibukanye tuvuga tuti les trois mots, tout en étant différents sur le plan de l'orthographie, ngene cyandiko, sur le plan de leur signification, zirafise aho zihuriye nuko zitanga un renseignement, une information, une précision portant sur le temps, ikintu gifata, ikintu kirimo umuntu arimo. Kubera rero ari porteur de ce genre de message, ce genre d'informations supplémentaires sur le temps, zirafise ingene bazitaziriye. Uko ari zitatu, ni zitatu mu zindi nyinshi twafashe izo zitatu, zitanga information sur le temps. Le temps nayo mu kidagi ni tempus. Le temps ni tempus. Tempus nguko abatari bake mubizi i muvyibuka, c'est un mot novuga emprunté d'une autre langue, en l'occurrence du latin. Tempus, qui a été adopté mu kidagi. Tempus, c'est le temps. Des éléments de communication, des éléments de langage qui donnent des précisions sur la dimension temps. Ichiba adjectif, bavuga yuko izi aya majambo, en l'occurrence izi prépositions uko ari zitatu mu zindi nyinshi zitwa temporal. 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 Prepositionen. Temporal. Prépositionen. Il s'agit de prépositionen, il s'agit de mots qui, comme fonction, a les porteurs d'une précision, d'une information supplémentaire sur une situation, sur le monde, sur le kindu, et cette information est relative au temps. Chabaye gari. Zeitpunkt. Chamaze umwanya ungana iki, Zeitdauer, Zeitspanne. Aha rero mwavyumvise, tout en essayant de rester dans cette sphère de signification. Izi mots uko ari zitatu, izi preposition Zeit, vor na für, zicontribuent à soigner la forme en donnant à une phrase une forme grammaticale correcte igihe ari kintu kijanye n'umwanya. Et iryo ryungane ukoreshejemo un de ces mots ni en réalité uzanye une information supplémentaire. Uza wishura mu vy'ukuri ku kibazo van ryari wahejeje amashuri, ryari uja kwishuri, ryari wahejeje amashuri. Urondera une précision ku kibazo kijanye ni Zeitpunkt en temps, novuga en temps réel, ryari iki kintu cabaye. Van kuva ryari Zeitspanne canke Zeitdauer ni Zeit wann. Murabona ko dusanze muno ngaha van mu vyibuke n'ikibazo.
ni ikibazo gitangura iryungane ryo kubaza eine Frage Satz. Sur le plan grammatical ni Frage-Wort murabyibuka. Mu kidagi ugomba kubaza ikibazo ntushobora yegura bishobora, mugabo kenshi ufatira kuri eine Frage-Wort bivanye na le contexte y'ikibazo. Arico gituma ngaha nanditse nti uyu munsi tuza gusubira kuganira dusozera le thème Prapositionen, pa izarizo zose mais temporale Prapositionen, kandi pa zose mais zitatu muri izo seit, vor na für, tuzisanga dans leur contexte. Mu yandi majambo, mbega zikora gute? Turabona ingene zandikwa. Mu kanya turaza kuraba ico zisigura, cane twihweze ingene zikora, kuko hariho ikintu muza kubona, hariho des modifications qui s'imposent selon le contexte. Donc, naho ou dans leur forme originale, seit, vor und für, muribuka ko Prapositionen ari un élément extrêmement déterminant de son environnement. Il influe sur ce qu'il y a dans son environnement immédiat. Duca tubibona concrètement. Mbere ndabivuga, seit, vor, für influe directement sur la forme du mot qui suit d'immédiatement. Ni bimwe twiga bijanye na déclination. Turabigarukako. Praposition, umugwi w'amajambo, asigura iki? Des précisions sur le temps, ikintu cabereye kamare igihe kingana iki? Précision portant sur le temps. Tubona seit, tubona vor na für. Muzindi zirenga 130. Mugabo twahise mwizi kugira ngo turabe plus précisément ingene zikora. Twabonye yuko ziza ziterera dans la formulation et dans une communication grammaticalement correcte. Igihe wishura ikibazo kijanye na wann, seit, wann, ikindi kibazo ni wie lange. Ngibi rero ibibazo nyamukuru umuntu akorerako kugira ngo abazi ikibazo, kugira ngo mu nyishu umuntu aza gutanga selon le contexte, umuntu akoresha seit, vor und für. Naha rero dusha tubona rero les modes de fonctionnement différenciés selon le contexte, naho zihuriye ku kintu kimwe, même fonction grammaticale, même signification, donc porteur d'un message sur le temps. Ryari, gushika ryari dans le futur. Reka dufate uburorero concret, niho tusha tubona la différence au niveau du mode d'emploi. Duhuye n'umugenzi iyi naheruka kera, jewe ndi i Francfort mu Budagi, jewe namusize i Burundi, mugabo ndatangaye duhuriye mwibarabara i Francfort. Ndamuramutsa mugabo ndamubaza ibibazo, mbega za kunyishura gute, nkeneye ko twaje usanzwe tuzi nayo kumenya ryari yaje mu Budagi.
ryari yaje mu Budage. Ikibazo ni ca kindi, wie lange sind Sie hier in Deutschland? Ikibazo gisanzwe ku mugenzi naheruka i Bujumbura mugabo tuhuye comme par hasard dans les rues d'une des villes de l'Allemagne, Francfort, akarorero. Wie lange sind Sie hier in Deutschland? Mwabonye sur le plan structurel de la question, de la phrase, iri ryungane ryubakiye kuri wie lange, Fragewort. Fragewort en combinaison ya wie na lange. Wie lange. Position ya kabiri nkuko twabibonye haca haza le verbe dans sa forme conjuguée. Hagaca hakurikira d'autres éléments de la phrase. Wie lange sind Sie hier in Deutschland? Muravyibuka, sind Sie, c'est la forme du verbe sein, être conjugué. Novuga à la personne de courtoisie, comme on dit mu Kidagi, Sie ou Höflichkeitsform. Ça, c'est une forme de vouvoiement, de courtoisie. Aho titwaye umuntu canke kubera akuruta mu myaka canke icubahiro umuvuvaye. Wie lange sind Sie hier in Deutschland? Kuva ryari wewe uri ngaha mu Budage? Sind Sie hier in Deutschland? Reka dufate ibipimo bitandukanye vy'umwanya, parce que c'est ça finalement le fond de la question. Umwanya, le temps. Uri ngaha ndakubonye, none uri ngaha kuva ryari? Aha, c'est le lieu dans votre formulation de la réponse ukoresha la première préposition seit. Ich bin in Deutschland seit. Aha rero niho haca haza ubutandukanye. Haheze indwi imwe. Seit einer Woche. Seit einer Woche. Ngiyi inyishu. Seit einer Woche. Woche ni indwi. Uyu munsi ni kuwa kabiri. Munsi ni kuwa gatanu. Munsi ni ku munsi w'Imana. Haciye iminsi indwi gusa. Indwi. Eine Woche. Seit einer Woche. Reka tuvuge yuko umaze iki ukwezi. Ukwezi mu Kidagi ni Monat. Seit einem Monat. Seit einem Monat. Mugabo duhuye duteba dufatiye ku gihe washika. Haciye umwaka wose. Mugabo niho tukibonana. Seit umwaka mu Kidagi ni Jahr. Seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Reka tuvuge yuko umaze indwi zibiri. Seit zwei indwi zibiri Woche. Mugabo ni zibiri. Donc pluriel ya Woche ni Wochen. Seit einer Woche
indwi imwe mugabo ari indwi zibiri ni seit 2 Wochen. Einem Monat umaze amezi abiri, seit 2 Monaten. 2 Monaten. Ari ukwezi naho ni seit tuvuge 2 Jahren. Turiko twihweza ingene le mot, la préposition seit ikora dans un contexte donné. Aho twabonye umuntu avuga ati jewe ndi ngaha kuva indwi. Nukuvuga iki? Yashitse mu Budagi umunsi urizi. Nubu ni hakiri kandi isuko duhuye aca asubira iyo yajava arabandanya. Donc ngaha die préposition seit donne davantage de préparation sur die Zeitspanne, c'est la durée de votre séjour mu Budagi. Ni kintu catanguye dans un passé récent, ça peut être aussi un passé lointain, mais qui se poursuit et qui va aussi se poursuivre. Le plus important ici à retenir ni iki. Mwibutse ingene ikintu ca accusatif datif gikora mwabonye. Woche ni die. Monate ni der. Ja ni das. Muribuka ngaha ikintu ca genus aho ikidagi gifise 3 genres. Die pour féminin, der masculin, das pour neutre. Pluriel mwabibonye. Nuko rero akarorero mu bundi bwinshi ingene die préposition seit ikora aho mu vyukuri iduterera canke zizana une précision sur umwanya ikintu ukimazemo. Ngaha en l'occurrence ni umaze igihe kingana iki ngaha mu Budagi. Umwanya usa n'uriko uradutsinda, reka tugeze ngaha ikiganiro c'uyu munsi nizera koko kundwize tuzogihereza ngaha kugira ngo dushobore gutandukira ku kindi. Mwakoze ko mwagitegeye, mwashoboye kubana nanje. Ndababwira nti Imana ibane nanyu, turi kumwe naho utaha.